Intamba mu rugamba zirashitse muri uwo mwanya, intamba mu rugamba zirashitse haje gushika umugwi wa Mauritania muri kano kanya, ariko intamba mu rugamba ziciye ziza n'ingoma nyinshi cyane n'inzamba nyinshi cyane itarumbete muri kano kanya n'umunezero udasanzwe. Turazonkiza aratubwiye ko yiteguriye ko ibintu bigiye kuryoha cyane kuko ngo umuhungu wiwe niyo mpano afise gutsinda. Turabona n'abafana ngaha, abafana turabona bariko baririmba bafise umunezero udasanzwe, bafise akaryo keza ko kuja kubikora hari indani kuko burya umukinyi agira 12 mu kibuga ni umufana. Muri kano kanya rero tugiye kuraba ibintu bidasanzwe. Nuko bisanzwe ni Agaciro TV twishikiye ku kibuga Intwari. Ubu rero abakinyi barashoboye gushika, tuhasanze abafana baherekeze umufana. Turakora buke cyane. Yego twebwe turabafanzi, inamba fanzi urabona ko turi mu mwanya, turiko turagenda turaza kuvugana mu wundi mwanya. Sawa, murakoze cyane. Nuko bisanzwe ni Agaciro TV twishikiye ku kibuga Intwari. Ubu rero abakinyi barashoboye gushika, tuhasanze abafana baherekeze umufana. Turakora buke cyane. Yego twebwe turabafanzi, inamba fanzi urabona ko turi mu mwanya, turiko turagenda turaza kuvugana mu wundi mwanya. Sawa, murakoze cyane. Kama kawaida ni Agaciro TV Burundi, tushafika kwenye uwanja wa Intwari hapa Bujumbura. Tumemkutana na mzazi wake wa Saido ni wazongiza. Biteri wa Burundi. Tanzania alifunga, Mauritania akafunga. Manake hapa hasa Bujumbura ni vingine vitu. Mama tunakusalimu sana. Asante sana. Uko sawa? Sana, niko sawa. Mtoto wako kwa hii nchi ni mfungaji wa ekipe nationale. Naam. Leo ulijifikia kwenye uwanja kutizama kisa peke yangu kabisa. Neno moja kwa Saido. Amesema mama yangu leo anapaswa afike na yeye hapa aone vile alivyonilea na chenye niko natumika. Nashukuru sana kuona maisha nilipia tike. Naambia mama uje mgari, ujione mpira wangu, na naomba Mungu asaidie amwezeshe kabisa ndani ya kiwanja pasio matatizo. Asante sana mama kwa maneno mliongea na Saido. Naam. Manake Saido ni mtoto wako. Naam. Kwa hii machi unamwombea kitu gani? Mtoto wangu siwezi kukosa kumwombea cha kumfurahisha, maana ananifurahisha na mimi mwenye mama yake. Naona ni kitu kikubwa sana wallahi. Naomba Mwenyezi Mungu asinipatishi haya hapa mkiwanja. Kuna wengine wa ndugu zake hapa wako pamoja mu ekipe bora ya nchi. Wa ndugu zake ni wengi, watoto wote ni wengi pamoja. Waambie kaneno kamoja sasa kuhusu hii machi ya leo. Na waomba watoto wangu kwa kweli wawe makini, kwa sababu watufurahishe na wazazi wote tufurahi. Unaona kama na nchi yote ifurahi. Wewe kama mzazi wa Saido, Saido akifunga goli, akifungia nchi, unajisikiaga aje? Furaha za zaidi sana. Tena sana. Saido alianza kucheza mpira lini? Saido alianza kucheza ngani mdogo sana, na babake nadhani ameshapita hapa na mzee mpaka hivi, na yeye bado angaliki anacheza mu ekipe za wazee. Paka hivi babake hivi akingana anacheza. Anacheza mkotoko, tunakwendaga pamoja pale ku Disney. Unamshindikizaga mzee? Namshindikizaga. Unaona gisi msafiri tunakwenda pamoja. Namshindikiza, juu na mimi napenda vitu vya sport. Manake sasa Saido alifuatilia njia ya babake. Ile kabisa ni vya nyumbani. Vya mdamu na wajukuu. Watoto wa Saido na watakia nini kuhusu babake? Watakia usalama na wenyewe, Mungu awasaidie, wape nguvu kama vile baba wao anatufurahisha na wenyewe watufurahisha. Mama tunafurahi sana. Asante. Agaciro TV turacabandanya ku kibuga Intwari, twagumye duhura n'abantu batandukanye. Turi kumwe na mushiki wa Saido, turi kumwe na mutoyi wiwe, bose n'umuryango umwe. N'umuryango ku bintu by'umupira w'amaguru murabizi no kwambika gusa idarapo ry'igihugu rikagoma rija hejuru, nivyo bajejwe mu muryango wabo. Turakura mu kice? Yego na mahoro. Uri mushiki wa Saido? Yego. Mwitwa bande no? Je nitwa Asia. Nawe witwa gute boss? Je nitwa Rugo n'umugabo Ibrahim. Turakura mu kice cyane. Nate turakura turabara mu kice. Uno munsi muvuka mu muryango tutovuga yuko ata muntu numwe atawuzi. N'umuryango muri iki gihugu cy'u Burundi muguma mukora amateka. Saido yaramaze imyaka irenga kuri 4 atari muri ekipe nationale, ariko kuva garutse nta wundi muntu arasubira kumwinzana igitsinda. Mwiyumva gute nk'umuryango, muvyakira gute? Nk'umuryango tuvyakira neza kandi biradushimishije, si kuri twebwe nyene no ku barundi bose.
bavyakira n'amaboko abiri birabashimishije natwe turabishimishije kubw'Imana turizeye n'uno munsi aza kudukora amateka. Dada Asia wiyumva gute yo musaza wawe ariko akora amateka mu gihugu wewe nka mushiki wiyo? Jewe nka mushiki we ndiyumva neza cyane kandi biranshimisha cyane kubona yaramaze igihe kirekire adakina ariko ubu ni byiza cyane asubiye gukina akatwereka ko ashoboye kandi agifise inguvu biradushimisha cyane nk'umuryango n'Uburundi bwose. Nigiye kumwifuriza kuri uno munsi mu kibuga. Uno munsi naje namwifurije kuva muhira ndamubwira ati adusindire bibiri kukuguru kwiyo wenyene. Mukeneye ibitsindo bibiri kukuguru kwiyo wenyene. Uno munsi ko turabona abarundi batangwe kwambara imipira y'umugwi Yanga kubera zanditse ko Saido. Mwebwe muvyakira gute ko izina ry'umwana wiwanyu ritanguye kufata no mu makungu? Twe tuvyakira neza kubera umukuru wanje Saido ni umuntu vraiment n'umugore we afise umubano mwiza mu bantu aritonda umugore we nguri nawe turamubaza icyo novuga cyinshi vraiment byaradushimishije kubona kuri uyu munsi yaramaze n'imyaka hafi 2 adakina Uwimana yaramushoboje arakina hakaba yasinye amasezerano mu mugwi wa Yanga twari byamwifuriza ibitsindo bingaye kuno munsi. Jewe vraiment nkuko mushikanje yabivuze nanjye ndamwifuza ibitsindo bibiri kandi niteze insinzi kuri ntama mu rugamba kuri twese. Mbega mubona Saido yatsinda uno munsi biza kugenda gute mu muryango muza kumwakira gute? Vraiment akaza gusinda uno munsi umunezero waza kuba munini ni uno munsi nitoryama gushikejo. Ni byinshi mu bidasanzwe ni mu muryango wa Saido ubu nawe turamutse tubona madami wiwe nawe yamaze gushika ngaha reka nawe tumuramutse. Mama turakuramukije cyane. Murakomeye. Yego. Uno munsi kuri umunsi uri hejuru umugabo wawe ari we musanzwe mwubakanye abamusasubira kandi mu kibuga aserukira igihugu muri Tanzania yarabikoze muri Mauritania arabikora uno munsi wewe nk'umufasha wiwe umwifuriza iki? Ndamwifurije insinzi. Umwifuza ko yose ndibitsindo bingaye kugira wewe uno munsi aho uzoburi hose uvuga ati umugabo wanje yabikoze? Nawe yoro bari kimwe n'uryoherwa. Nawe yoro bari kimwe ndaryoherwa. Yego igihe atsinze muri Tanzania wewe nk'umugore wiwe uri kumwe n'abana muhira mwifashe gute? Turishima vraiment. Turishima ko babiryoshe. Yego biba biryoshe cyane iyo ubonye umuntu musanzwe mwarasijya amasezerano yo kubana ariko aragira ikintu afashije igihugu. Kiya gitsindo yasinze muri Tanzania byamufashije kuronka umugwi mpuzamakungu niko twowita. None bijya bisindo ko ari byo y'amafunga imisi yose. Je sinakanguse. Nivyo ni ibintu byo mu maraso muri make. Mu maraso vraiment si byo kuyiga biri muri we. Yego tumukuye Saido mu kibuga mu buzima bwa misi yose ikindi kinakunda turi umupira n'igiki? Gukina n'abana biwe. Arakunda abana biwe gukina sana. Mbega ko ubu yarayasinye amasezerano mu mugwi wa Yanga kandi amasezerano yarayatanguye agiye kubandanya twitege ko umuryango muzosha mwimuka muje kuba Dar es Salaam? Oya cyo turaturinga kubera abana bariga. Yego ni akajambo kamwe rero wobwira abarundi bashitse ngaha n'abariko bakurikirana Agaciro TV Burundi baba kuri Saido no kuri equipe nationale intamba mu rugamba? Nibagira ubwoba turi kumwe. Turagushimiye cyane mama. Okay, now we are in Stade Intwari. We are going to watch at football match, which is opposing Burundian in Hamba and Mauritanian. Now we are meeting Saido sons because he is used to speak English. He studied at the school which has the program in English. I want to ask him first of all, what's your name? My name is Saido. Like the name of your father? The same, yeah. Now I see you that you are happy. Which makes you to be happy? Because I'm going to watch someone that I really want to be like him. And we have seen and we heard what he did in Tanzania and what he did in Mauritania. How have you taken him? How have you taken him when he arrived at home? First of all, when I see him as a hero of our country. Yeah, and I was really happy after him. We had fun that day when I arrived home. Yes.
and I congratulated him. Yes. And what do you do in your family when you see when you see what your father does? First of all, that's the first thing we have to do, congratulate him. And we give him what we promised him, things like that. How do you encourage him? There are different ways. There are many ways we can congratulate him. So as we are working with time, no need of explaining God. Okay, have you the same talent? Maybe. Okay, you are used it to play. Yes. You don't have any keep. I don't. And what are you wishing to him? Just now, they are going to begin the match. I wish he crushes them as he did in the outside country, Mauritania. I wish him to do the same and beat them as usual. And what will you do if he will win? I'll first of all again congratulate him, and as we baited me and him, that's private. I'll have to give him what I promised him when we were baiting. There is no gift that you prepared in your family? That's private, we did so, but I can't talk about it here. Okay. Finally, I want to ask you, what are your dreams? My dreams is to become a football player. Not only like my dad, but if possible, even better than him. What do you advise your small brothers? To train hard. Yeah, just like the way I do. You have how many brothers? I have 3 brothers. 3 brothers. But they have the talent of playing at football. Yeah. Okay. You have to encourage them, and you have to tell them one word in order to, because you are their big brother, you have to tell them one word. I normally encourage them because we normally do training with our father. That's normal because we cannot stay home every time just relaxing. He tells us to keep courage and keep training to become players as we wish. Okay. And your father has an equip in TZ. Will you move to TZ? I'm not yet sure, but I don't wish to move. It's why you love Burundi. Okay. Tell one word to all Burundians who are here. Like what? To what you wish them, what you tell them, to hope what they are going to see. I just want them to support their nation and their country as it's playing, and keep on hope that we are winning. Don't think that we're going to lose easily like that. Yeah. Tell one word to those who don't love Burundi. They are damned. Burundi is a pretty nice country, and that's where we were born. We have to keep supporting it. To those who are not supporting it, they are not Burundians for real. Seeing the best country like Burundi, what did you love? The nation, the way it is, okay. Physically, and the physical features, like here where we are. I just like the climate of Burundi, and the way people are. They are nice to me. And when you leave Burundi, will be used to come in Burundi again in order to visit Burundi? Yeah, this is my country and I like it. Because you are studying, what are your dreams? What do you want to become? A football player, as I said before. A football player. Okay, thank you very much. You're welcome. Okay, wish you the best. Same to you. Okay. So